Mbanje kubaha kaze nshuti banywanyi bacu kuri mwese mviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Mu nyuma z'uko tukirindiriye ivyo igihugu kibanye c'u Rwanda gishikiriza kubijanye n'amajambo akomeye cyane umukuru w'igihugu cacu Burundi Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo yashikirije mbaye kaze turerekeza kandi tubandanirize mu ishamba kimeza ry'ikibira. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikirana amakuru ari buganuke ku mutekano. Amakuru mutorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ubutasi bw'Ubuganda buhejeje kwinjira muri dosiye ya President Evariste Ndayishimiye. Imbonera kure igipolisi n'abasirikare bahejeje kumenyera na cane bimwe mu bikorwa bitandukanye mu myimenyerezo iriko ibandaniriza mu ishamba kimeza ry'ikibira. Imbonera kure nazo nyene zatanguye kwinjizwa mu nzego z'umutekano. Mbahaye ikaze. Eka rero nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kure yumviriza amakuru yacu hereriye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muhereriye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kure yumviriza amakuru yacu werereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Mbanje kubipfuriza ibihe vyiza abatwumviriza muri ngaho ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abatwumviriza muhereriye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, namwe mwese muri mu ntara zitandukanye z'igihugu. Ego subiye kubaha kaze muri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira. Aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikira na makuru avugwa nga mu gihugu c'u Burundi na cyane ari buze kuganuka muri Afrika y'ubuseruko. Mbahaye ikaze. Eka rero nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora aka niko karyonda gusoma muri musi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracobona rakazujyana nawe nyine upyonde ko hama tuje turabana amakuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Igisirikare c'u Burundi gejeje gutangaza yuko President Evariste Ndayishimiye ategerezwa gukugwako ni mu nyuma z'uko General Prime Niyongabo aramutswa amabanga yo kurongora igisirikare c'u Burundi amenyesha yuko intwaro ya President Evariste Ndayishimiye yoba iriko irabandanya gukora ibara rikomeye cyane no gukwega akarambaraye. Nubwo biruko biraboneka yuko hari nanone ububeshi butandukanye buriko buribonekeza nga mu gihugu c'u Burundi. Vyaba bisiguye iki mu nyuma z'uko President Evariste Ndayishimiye atangarizwa n'abategetsi bakomeye yo mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca buce bataziranda kugarika yuko adashigikiwe, ariko mu nyuma hakaca haboneka umubonano. Igisirikare c'u Burundi mu nyuma z'uko carungitswe mu ishamba kimeza ry'ikibira kubandanya imyimenyerezo ni mu nyuma z'uko abiganjemwo abeshi ari umubare nyamukuru na cane bivugwa yuko rero ari imbonera kure. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikirana amakuru tugiraho tuze kugaruka ko buryo bw'idonedo kandi tuza gutanga ko umuco abasirikari batari bakeyi bariko barafashanya na bamwe mu bangize imigwi nyeshamba nka FDLR mu nyuma z'uko abashika bane nanone bahejeje gushika nga mu gihugu c'u Burundi. Twarabibashikirije mu nkuru zacu zatambutse yuko bamwe mu bagize umugwi w'inyeshamba FDLR ari bo nyene bariko baratanga impapu ni mu nyuma z'uko bashikanywe ngaha mu gihugu c'u Burundi mu misi iheze guturuka na cane ku igenekerezo ry'15 nzero umwaka wa 2024 no ku igenekerezo ry'18 nzero umwaka wa 2024. Abo bagwanye bahejeje gushika ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bibaye mu nyuma z'uko President Evariste Ndayishimiye wewe akibandanya kurondera abafise umugambo ukomeye cyane wo kugwanya ubutegetsi bw'u Rwanda no gukurako ubwo butegetsi muri ico gihugu. Gushika ubu ngubu bakiriko arabarondera kugira ngo atange imfashanyo kuri abo bose. Ni mu nyuma z'uko vyahora bivugwa na cane mu gipfungu cishi cyane no mu mfuyofunyo, ariko ku munsi w'ejo President Evariste Ndayishimiye yavuye mu gacereri atangaza yuko yipfuza urugwaruka na cane rufise umugambo ukomeye cyane wo kwikurako intwaro mu gihugu c'u Rwanda. Ivyo vyose yabitangaje ubwo yari mu gihugu ca Kongo, ubwo nyene yagirisha ibiganiro bikomeye cyane kadundura n'urwaruka rusaga, kandi bivugwa yuko rero rwababa abashika 500 harimwo abawazarendo, harimwo abanyekongo batandukanye, harimwo n'urwaruka rwamuka nga mu gihugu c'u Burundi. Tutibagiye na cane urugwaruka rw'abagize urara rukomeye cyane mw'ihonyabwoko mwaka w'1994 mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Abo nabagize umugwi w'inyeshamba FDLR. President Evariste Ndayishimiye yahuye n'umukuru wa Mayimayi Nyatura ku munsi w'ejo. Amasanamu yarakwiragijwe irya nino ku mbuga hwaniro. Ivyatangaje abatari bakeyi biboneka yuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye koko yoba afise umugambi ukomeye cyane ataguca mu nyuma atakurya iminwa. Evariste Ndayishimiye yashikirije amajambo akomeye cyane. Mugabo
Mu Burundi baravuga bati umugabo atari so nta kumuvuga mu izina. Ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba. Perezida Evariste Ndayishimiye ndasubira kumuvuga mu izina kuko ni umuvyeyi wacu, ariko nanone amakuru akomeye cyane yejeje kudushikirana amakuru adahumuriza ku banyagihugu mu nyuma z'uko kubw'umutekano w'abanyagihugu abatari bake batanguye kwiyamiriza Perezida Evariste Ndayishimiye kuko banone yuko intambara tugiye kwishoramwo ari intambara ikomeye cyane kandi idasiguritse. Mbahaye kaze na cyane muri aya makuru akomeye cyane mukura na cyane kuri iyi mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Mugabo mutangure mugabe ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi nakamaramaza. Perezida Evariste Ndayishimiye ntari ngaha mu gihugu c'u Burundi, umugambi ukomeye cyane wo kumutembagaza urabandanya. Ni mu nyuma z'uko abasirikare batari bake babizigirwa bo babandanya gushira mu ngiro ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye atanga ko itegeko. Kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu hajije kuboneka amatati hagati y'abipfuza gutembagaza ubutegetsi n'abashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru twabateguriye turaza kuyabandanya kandi tuyabashikiriza kuyerekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Mu nyuma z'uko tukirindiriye ibigiye gushikirizwa n'igihugu kibanyi c'u Rwanda, twoba twipfuza yuko u Rwanda nagwo nyene ruva mu gacerere rugatanga ukuri kubijanye n'amajambo akomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye jeje kwifatira mu gahanga ubutegetsi bw'u Rwanda. Mugabo Mugabe ibitanguye kuba ngaha mu gihugu c'u Burundi nakamaramaza. Mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru nyemera dutangure ku myimenyerezo kadundura ikomeye cyane iriko irahabwa imbonera kure ngaha mu ishamba cimeza ry'ikibira naha hafi y'urubibe ku gihugu kibanyi c'u Rwanda. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira bari muri komine Mabayi kuri ubu ngubu rero baratewe umutima uhagaze n'ibijanye n'ibiriko birakogwa n'imbonera kure. Ni mu nyuma z'uko amasasa ariko aratarubukira na cyane ku banyagihugu. Ubwo nanone bivugwa yuko rero abanyagihugu batari kubaraja mu mirimo yabo ya misi yose na cyane abarimi. Barabona yuko rero ibiriko birakorerwa nga ari akamaramaza. Perezida Evariste Ndayishimiye yatanze itegeko rikomeye cyane na mugenzi we w'igihugu ca Kongo kumbonera kure na cyane kwijukira na cyane no kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye, mu bikorwa vyo kugerageza kubandanya gucungerera imbibe z'igihugu. Evariste Ndayishimiye akaba nakizigenza w'imbonera kure akatari gake yamenyesheje yuko imbonera kure zitegerezwa gucungera umutekano w'igihugu. Umunyamanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo mu minsi iheze yaheruka gushikiriza yuko imbonera kure zitegerezwa na cyane kubandanya no kurungikwa mu makungu kugira ngo umutekano wongerezwe. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yamenyesheje yuko abatari bake bipfuza guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi. Yiyemanga kandi avuga yuko nanone igihugu c'u Burundi kirimwo amadayimoni. Evariste Ndayishimiye akatari gake yamenyesheje yuko umuharira Red Tabara ufashwa n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Igihugu c'u Rwanda cabihakanye kivuye inyuma. Ni mu nyuma z'uko igihugu c'u Rwanda catanguye kubona yuko Evariste Ndayishimiye koko yo bafise umugambi ukomeye cyane wo guhungabanya uwo mutekano w'igihugu c'u Rwanda. Dufatiye ku makuru akomeye cyane yejeje kudushikira nyuma y'amajambo akomeye cyane umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye yaheruka gushikiriza mu gihugu ca Kongo akatari gakeyi. Evariste Ndayishimiye arahejeje iminsi itari mikeyi yifatira ku gahanga ubutegetsi bw'u Rwanda. Turarondera na cyane umwe mu bajenari bakomakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi kugira ngo atange umuco kuri ibi vyose biriko birama bivugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Gutegura kurasa Kigali, gutegura gukurako ubutegetsi bw'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye nk'umuhinga mu vyerekeranye na politike kuri ubu ngubu afashwe nka kizigenza mu gihugu ca Kongo, umwami w'imbonera kure, umwami wa Zarendo. Evariste Ndayishimiye n'umwe muri bakizigenza bakomeye cyane mu bijanye no guhamagarira urugwaruka ibikorwa bitandukanye. Evariste Ndayishimiye akaba narongoye na cyane urugwaruka muri aka karere. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikirana amakuru ateye ubwoba. Ubwo Evariste Ndayishimiye asaba urugwaruka rwose rwo mu karere kugira ibiganiro bikomeye cyane kubipfuza gukurako ubutegetsi bw'u Rwanda. Rwose Evariste Ndayishimiye atakurya iminwa abandanya avuga yuko rero azofasha uwo ari we wese yoba afise umugambi ukomeye cyane wo gukurako ubutegetsi mu Rwanda no guhungabanya umutekano w'abanyarwanda. Evariste Ndayishimiye mu majambo yiwe akomeye cyane mugabo bica vyumvikana yuko igihugu cacu Burundi gishitse aho umwasi ashaka. Icyete rikomeye cyane rivuye mu butasi bw'Ubugande, icyete rikomeye cyane rivuye mu biro vy'umukuru w'igihugu c'Ubugande, icyete rikomeye cyane ryarungitswe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko arungikira abo mu biro vy'umukuru w'igihugu na cyane kongereza umutekano ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye.
Amakuru akomeye cyane ava mu gihugu c'Ubugande mu nyuma z'uko Ubugande bwatanguye kwagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye cyane ibikorwa bitandukanye vyo guhonyanga amasezerano. Biravugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yafata indege yerekeza mu gihugu c'Ubugande mu nyuma z'uko yungurujwe n'iyo ngende, mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye ari we mu perezida ariko aravugwa ngaha mu karere ka Afurika y'ubuseruko, perezida atamaramara mu bikorwa bitandukanye, mu nyuma z'uko yagirizwa bimwe mu bikorwa bitandukanye. Umukuru w'igihugu nk'umuhinga mu vyerekeranye na politike mu nyuma z'uko ashika mu gihugu c'Ubugande yagiranye ibiganiro bikomeye cyane n'abarongozi b'igihugu c'Ubugande mu nyuma z'uko baganutse ku migambi ikomeye cyane y'umutekano muri aka karere. Evariste Ndayishimiye yoba yaragize ibiganiro bikomeye cyane na perezida w'igihugu c'Ubugande Museveni, ariko nanone ivyo biganiro biboneka yuko ataco vyatanze. Biraboneka yuko perezida Evariste Ndayishimiye yoba yaraciye asiga amasezerano yoba yaragiranye na Museveni muri ico gihugu, mu nyuma z'uko yose yaciye ayafota akerekeza mu gihugu ca Kongo atangingo nimwe yafatiwe mu Bugande ajanye. Ivyo vyose biraboneka yuko perezida Evariste Ndayishimiye atamifyino afise muri ibi bihe bitoroshe. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira, Ubugande bwo bugiye kwibonekeza muri iyi ntambara ikomeye cyane igiye guhuza ibihugu bitandukanye. Biravugwa yuko Afrika y'Epfo nayo nyene ihejeje gufashanya na cyane na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gukura ko umuhari w'inyeshamba M23, mu nyuma z'uko M23 igaragaza yuko ifise ico iriko iragwanira. Mugabo ibibaye mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira uko perezida Evariste Ndayishimiye wewe avuga yuko umuhari wa M23 terererwa n'igihugu c'u Rwanda. Yiyunze mu ijambo rikomeye cyane rya mugenzi we w'igihugu ca Kongo perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ibibaye mu nyuma z'uko perezida Evariste Ndayishimiye gushika ngubu rero ariko arahendwa n'amadolari na cyane amahera y'agaciro ya Kongo. Ariko nanone Evariste Ndayishimiye nk'umuhinga biraboneka yuko yo bariko ararondera inzabo, abatari bake batanguye kumwagiriza ubusuma butagira izina. Evariste Ndayishimiye yoba yarihagiye amahera yose yadandajwe abasirikare b'u Burundi kuva mu gutangura intambara n'urugamba rukomeye cyane rwo kurwanya umuhari wa M23 muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Vyo biteye ubwoba umwanya ku mwanya niba M23 yoba ifashe ingingo ikomeye cyane yo gufashanya na Red Tabara. Vyoca bitera ubwoba n'igishika abanyagihugu batari bake, mu nyuma z'uko mbibutse yuko Red Tabara igaba ibitero bikomeye cyane bigatana abatari bake, mu nyuma z'uko yo bifashanya na M23 yahesheje gufata na cyane uduce tutari dukotoyi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ico gihugu kirimo abacengero na cyane batari bake n'abandi batandukanye baturuka mu birere bitandukanye. Uko bivugwa, amakuru akomeye cyane yeje kudushikira yemeza yuko M23 mu gihe yoba ifashe ingingo ikomeye cyane yo gutanga intarerano kuri Red Tabara, vyoca bikwega akarambarenga mu gihugu c'u Burundi. Mu kanya gato nkako guhumvya ibisagara bimwe vyoca bifatwa. Red Tabara umugwi w'inyeshamba ufatwa nk'uwiterabwoba nga mu gihugu c'u Burundi. Nubwo biruko, amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ibiriko biraba nga mu gihugu c'u Burundi biboneka yuko twiteguriye urugamba rukomeye cyane. Evariste Ndayishimiye nk'uramutswa amabanga yo kurongora igihugu c'u Burundi gusa ategerezwa gutanga imihoho ku neza y'abanyagihugu. Evariste Ndayishimiye agasabwa na cyane kwivavanura muri ibikorwa bitandukanye ariko yibonekezamwo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mugabo ndakubwire ijambo rikomeye cyane ry'ufatwa nk'igikomangwa mu gihugu c'u Bugande. Gushika ubu General Muhozi ajeje kumenyesha abo miro vy'umukuru w'igihugu yo kubategerezwa na cyane kumera amabagabo. Na cyane dufatiye ku makuru akomeye cyane bivugwa yuko rero General Muhozi amenyesha yuko ibiriko biragirwa na perezida Evariste Ndayishimiye ari ibintu bikomeye cyane kandi biteye ubwoba. Bibaye mu nyuma z'uko mu biganiro Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo yagirana na mugenzi w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi ari bijanye n'umugambi ukomeye cyane wo kugaba ibitero kubanzi b'ivyo bihugu vyombi. Na katari gakeyi perezida Felix Antoine Tshisekedi yavuze yuko Ubugande bwo buterera umari w'inyeshamba M23. Mu musi iheze nanone indege yo mu bwoko bwa Sukhoi nanone yarashe ku birindiro vy'ingabo za FARDC ni muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Na cyane haciye hatangazwa yuko rero habayeho ukwihenda. Ni mu nyuma z'uko uko kwihenda ariko nanone vyabonetsemwo igipfungu cinshi cyane.
Ubugande mu minsi yaheze bwashikirije yuko ivyo bwagirizwa na leta ya Kongo ari ububeshi buteye ubwoba. Ubugande bumenyesha yuko igihe nanone mu minsi yaheze bwagabaga ibitero bikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Urongoye igisirikare c'Ubugande yamenyesheje yuko ati Felix Antoine Tshisekedi, murazi yo twashitse ubwo nyene twagabaga ibitero bikomeye cyane mu gihugu ca Kongo, murazi yo twoshika kuri ubu ngubu twoteye imbere. Umusirikare akomeye cyane mu gihugu c'Ubugande akabandanya amenyesha yuko ibiriko birakogwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi bidahesha iteka na cane cane igihugu ciwe, biboneka yuko ivyo vyose bica bikwega akarambaraye. Ariko nanone iyo ntambara ihejeje iminsi itari mikeyi yinjiyemwo Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubugande bugabisha abarundi mu nyuma zo kugara urubibe. Akatari gake mu minsi iheze Uburundi bwaragaragaje umubabaro yo kugara na cane cane urubibe hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda. Ivyo rero bikagaragazwa na cane cane n'abanyagihugu bo mu bisata bitandukanye, bivanye mu nyuma z'uko n'igihugu c'Ubugande cashikirije umubabaro. Kibandanye gisaba Perezida Evariste Ndayishimiye guca yugurura urwo rubibe hagati y'igihugu kibanye c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye na cane cane nk'intakorwa ko muri Afrika y'ubuseruko, nk'umutegetsi akomeye cyane nk'ufatwa nka General Kizigenza mu gihugu ca Kongo, yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo kwanka ivyo biganiro hagati y'igihugu ciwe n'igihugu c'Ubugande. Evariste Ndayishimiye biraboneka yuko amasezerano yagira n'abategetsi b'Ubugande ayo yose atagiye aca arayumviriza. Amakuru akomeye cyane mugabo vyaciye vyumvikana yuko ari amatati akomeye cyane agiye kwaduka hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'Ubugande. Mbibutse yuko mu minsi yaheze n'ubundi General Muhozi yashikiriza amajambo akomeye cyane kubijanye no gukatira General Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi igipfungo cyo guherayo. Amakuru akomeye cyane mugabo ibica vyumvikana yuko Uburundi bufise abanzi impande ku mpande. Evariste Ndayishimiye umwanya ku mwanya yoba agira atembagazwe, biraboneka yuko intererano zishobora kuva iyo ariyo yose kugira ngo zishikanwe nga mu gihugu c'u Burundi. Dufatiye ku makuru akomeye cyane hejeje kudushikira, biraboneka yuko General Alain Guillaume Bunyoni gushika ngo ariko aritabwa ko n'umutambukanyi w'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza. Biboneka yuko umwanya ku mwanya yoba aciye aronka agatege yoca aterera abishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, vyoca vyoroha gukura ko intwaro y'agahotoro. Mu minsi yaheze ibitangaje kurusha vyose nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yagirije General Alain Guillaume Bunyoni ibikorwa bitandukanye vyo kugerageza gutembagaza ubutegetsi akoresheje ibintazi canke amanketengete. Amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira mugabo ibi vyose biriko biravugwa nga mu gihugu c'u Burundi biteye umutima uhagaze abanyagihugu. Imbonera kure zirabandanya imyimenyerezo mu nyuma z'uko zirimwe muri izo mbonera kure zimenyesha yuko zigaragaza umubabaro. Dufatiye ku makuru akomeye cyane atangwa muri bamwe mu banywanyi b'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, aho bamenyesha yuko babona yuko urugamba bagiye gushogwamwo ari urugamba ruteye ubwoba. Bamwe barateye uruhagararo rukomeye cyane n'uruhigi ruriko rurakorerwa abanyarwanda bari nga mu gihugu c'u Burundi. Mu Cibitoke abatari bake bariko barahagarikwa umwanya ku mwanya. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ku udafise akaryo ko gutanga igiturire ari guca aborezwa igufu, na cane cane bamwe bagapfungirwa mu gipolisi. Ayandi makuru akemeza yuko imbonera kure zimwe zinezerewe na cane cane no kuduzwa inguvu zazo mu bikorwa bitandukanye vyo mu myanya nga mu gihugu c'u Burundi. Mu butegetsi bwa Gitega biraboneka yuko rero imbonera kure zatanguye kwinjirizwa mu mabanga y'igihugu c'u Burundi, mu nyuma z'uko biboneka yuko rero ibitigiri vy'abasirikari bibandanya bigabanuka. Amakuru akomeye cyane yeje kugudushikira nk'uko Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo yaheruka kubishikiriza, nibwo nyene yavuga yuko rero igisirikare c'u Burundi kidahagije, mu nyuma z'uko ahamagarira imbonera kure kubandanya imyimenyerezo na cane cane mu bikorwa bitandukanye vyo kubandanya kongereza umutekano w'igihugu c'u Burundi. Dufatiye ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira, oni imenyesha yuko imbonera kure zo nga mu gihugu c'u Burundi ataho zitandukaniye n'ibiriko biraba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Imbonera kure zikaba zigereranywa nabo bita abazarendo. Amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira zose nuko nanone bivugwa yuko rero ari urwaruka. Ni mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye we akatari gakeyi amagarira urwaruka na cane cane mu bikorwa bitandukanye vyo kwibonekeza mu migambi ikomeye cyane yo kugerageza gukura ko ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu gisagara ca Bujumbura hategekerezwa inama ikomeye cyane y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, mu nyuma z'uko bari barindiriye Perezida Evariste Ndayishimiye agaruke nga mu gihugu c'u Burundi. Nubwo biruko
Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira biravugwa yuko rero hari abarongezwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziraga kugarika wewe n'igihangange General Prime Niyongabo kumvo zitandukanye zo guhagarika umutima wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Mugabo biravugwa yuko ari abahinga na cyane mu vyerekeranye n'ubuhinga ngurukana bumenyi biteguriye guhagarika sinyari ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura ubwo umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yobashitse ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abahanuzi be bakamusaba guhindura na cyane inzira yo kunyuramo mu nyuma zo kuganuka ashika ngaha mu gihugu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye akatari gake vyatanguye kumvikana yuko umugambi ukomeye cyane wo kumutembagaza ushitse kure. Umwanzi w'igihugu c'u Burundi ahejeje kwemeza yuko Evariste Ndayishimiye wewe nabo bafashanya mu gutwara igihugu c'u Burundi babandanya mu kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye. Yamara ivyo vyose n'ukuri mu nyuma z'uko abatari bake bagaragaza umubabaro bavuga yuko rero leta y'u Burundi itakigendera ku mategeko, aho bagabisha abanyagihugu bagasaba umuganga uri ku butegetsi CNDD-FDD kugerageza gutunganiriza abene igihugu ku neza y'abene igihugu canke ugatanga imihoho. CNDD-FDD yoyo imenyesha yuko isigaje imyaka ishika amajana 4 kugira ngo ive ku butegetsi. Mbibutse yuko ivyo vyose vyanashikirizwaga n'umuyisi Perezida Petero Nkurunziza mu nyuma z'uko umubano hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda ubandanye utosekara. Biraboneka yuko ibigiye gukurikira ari akamaramaza. Mbemereye kuza kubashitsa ko ijambo rikomeye cyane u Rwanda ruvuye mu gacerere. Amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira na amakuru ateye ubwoba. Ibiriko biragirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu vyovyo ni akamaramaza. Nyemera tuze kugaruka dushitsa ko amakuru akomeye cyane kandi tubashitsa ko amakuru ava mu rwego rw'iperereza. Biravugwa yuko rero ubutasi bw'u Burundi bwahejeje kumenya yuko ari nanone umugwi w'inyeshamba Red Tabara ugiye kugaba ibindi bitero bikomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi mu nyuma z'uko umwanya ku mwanya woba ugiye kuronswa intererano. Evariste Ndayishimiye yagirije igihugu kibanye c'u Rwanda kuba co bagitanga indaro, ibigwanisho, ibipfungurwa, amahera n'ibindi bitandukanye ku muhari w'inyeshamba Red Tabara. Nubwo biruko igihugu c'u Rwanda ntikigeze nanone cemera ivyo cagirizwa mu nyuma z'uko Evariste Ndayishimiye yemeza yuko n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 bose bari mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Evariste Ndayishimiye akatari gake yahejeje kwifatira mu gahanga abategetsi b'u Rwanda. Biboneka yuko nabo nyene bategerezwa kuva mu gacere bagashikiriza ivyiyumviro vyabo. Amakuru akomeye cyane mugabo nyemera tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonid. Gushika ubu igisirikare imbonerakure abagwanyi ba FDLR igipolisi bose bari nga mu gihugu c'u Burundi biteguriye mu ishamba cimeza ry'ikibira. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira turaza kuyagaruka ko mu buryo bw'idonid. RDF yiteguriye na cyane kwivuna umwasi mu nyuma z'uko imbonerakure nazo nyene zahawe inguvu kandi zinjizwa mu bibanza bitandukanye nga mu gihugu c'u Burundi nazo nyene ziteguriye kwivuna umwasi mu nyuma z'uko imyimenyerezo ibandanije. Mbahaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane ayejeje kudushikira. Turaza kubashikiriza ijambo rikomeye cyane ry'umwe mu bagenerali bakomeye cyane batipfuza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yobandanya yibonekeza muri bikorwa bitandukanye nga mu gihugu c'u Burundi. Mbahaye ikaze ntimuje kure. Nizere ko mumerewe neza mu makuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ntimuje kure. Iyi ni Burundi News TV.